murakoze nyakubahwa murongo y'inamashinga amateka kuduha ijambo kugira ngo tugire ico dutereye ku ntumbero umushikiranganje ari karatanga. No banza gushimira buri mugwi wose wagize ico ukora kugira ngo turonke kino gikorwa cuno munsi mpereye ku mushikiranganje kandi no kuribanya ko bashinga amateka bagize imigwi yamaho bagize ico bakora hano. Hanyuma nyakubahwa murongo y'inamashinga amateka ibi bintu biri tekinike cyane, rero nkavuga ko uko nyakubahwa umushikiranganje ariko arabivuga nibaza yuko tutogenda kubiri nuko bavyifuza vyokogwa, kuko twebwe tugiye kugenda ngo tuvuge ibitandukanye n'intumbero mu bushikiranganje uko babibona, nibaza ko twahava dusanga tugiye gutanga intererano tukabivuga nk'abanyepolitike mugabo ibi bintu biri tekinike. Je rero nibaza yuko intumbero yoguma ari iyi nkuko mu bushikiranganje babibona, mugabo aho ico duca dusaba ntibize kwitirirwa ko ari bitaro vya district mugabo bitanganye ubushobozi, bikaba vya bitaro vyo kwizina gusa mugabo techniquement ivyo ibitaro bitegerezwa gukora canke service umugwayi akeneye ku bitaro vyitwa ko ari bitaro vya district, waja ku bitaro vya district vy'Imakamba ugasanga aho service yaho ni nziza, mugabo waja ku bitaro vya district vy'Imuramvya ugasanga ni ngorane. Ni kuvuga umugwayi service aronka Imakamba si yaronka Imuramvya, canke umurwaye service aronka mu Ruyigi si yaronka ingo ku bitaro vy'Ingozi. Aha rero bibe ibitaro bisangiye izina kandi bisangiye n'ubushobozi. Aha rero haca hajamwo ibikoresho na personnel, kandi personnel iri specialize canke iri qualifié. Ico nagomba kuvuga cari ico, ariko nubwo yagerageje kutubwira nagomba nce nshiramo nakandi kabazo kavuga gati mbega none nyakubahwa mushikiranganje hano i Bujumbura hari ibitaro ivyahora vyitwa ko ari hôpital général, izi za Roi Karedi, hôpital militaire, za Prince Jean Charles, clinique Prince Louis Rwagasore, ivyo ni bitaro vya leta. Mbega ibi navyo nivyo bizoca bihinduka ko acaba ama hôpital national, ko acaba ibitaro vy'igihugu. Are nkaca mbaza ati none ko iyi ntara ya Bujumbura tuza kwisanga ivyo bitaro vyose biri mu gace kamwe canke hagati na hagati y'intara ya Bujumbura, mbega muteganyiki ku mugwayi yocava muri komine Bukinanyana yagutse kugira ngo aze gushika hôpital Roi Karede canke muri Prince Jean Charles? Murakoze nyakubahwa, sinzi ko ego murakoze cyane. Honorable Agathon Rwasa. Murakoze ko bijambo nyakubahwa murongo y'inamashinga amateka. Jewe nagomba kuvuga ibintu nka bitatu, ariko bwa mbere mbanze nkengurukire Cour des comptes yagize izi audit, nkengurukire n'ubushikiranganje ko bwabonye yuko vy'ukuri ari audit yaje hageze kandi yuko ibaye bien exploité byo tuma haba amélioration sensible ya secteur de la santé. Hama rero nduze kwijambo icambere novuga nuko do par le topo umushikiranganje yatugiriye, biragaragara yuko igisata ca inspection de la santé ni cyaba kihari nukuri coba carafashwe n'agatiro, kuko ibibazo bavuze byabonetse hirya no hino kiba carabikoreye akazi kumbure bigatora umuti hakiri kare. Ni cyaba kitariho bogishiraho, ni cyaba kiriho naho nibakire organize
kugira ngo gishobore gukora akazi kacu neza, kuko nico cotuma ubushikiranganji bukora buri beaucoup plus à l'aise n'ibitaro byose bigatunganywa neza ku nyungu z'abavyitura no ku nyungu y'igihugu kiteze yuko amagara y'abarundi n'abarundi kazi n'ababitura ibitaro bose bamererwa neza. Ikigira kabiri ni kuri reflexion umushiranganje aduhaye na mugenzanje haje kugira ico avugako. Jewe numvirije uko umushiranganje abivuze, sindi umuhinga mugabo numva umenga hari ico noterera. Uko biyumviriye yuko ibitaro au niveau des 42 communes vyoba des hôpitaux de district, tout à fait d'accord. Mugabo iki mwavuze yuko aya ma hôpitaux yandi au niveau des 5 provinces yose aca yitwa des hôpitaux national, numva umenga twoba toyahaye urwego rimwe na rimwe twoza gusanga ruyarengeye turavye nuko ivyo bitaro bisanzwe biri. Ico no propose nuko izo zo kuri niveau provincial zo guma ari des hôpitaux provinciaux. Hanyuma iyi concept ya hôpital national muyiyumvire muri aspect y'ibitaro biba biri spécialisé muri domaine kanaka. Donc bibe ari des hôpitaux de référence. Je donne un exemple kumbure nisunze nk'ibiba ahandi nk'ubu nko muri Tanzania aha hafi iwacu nko ku bibazo orthopédique hariho un hôpital iri destiné à ça nimwe iyo bita KCMC iri Moshi. Donc les problèmes orthopédiques abagwayi bafise ibyo bibazo les traumatismes zikomakomeye badashaka gutreta au niveau de chaque hôpital baca babarungika aho. Natwe rero izi hôpitaux muri ko muravuga ko zoba zifise statut national. Dufate muravuze nka tweshe turashoboye hariya ikarusi. Nk'ubu pour des problèmes de scanner référence bose niyo babarungika presque des 4 coins du pays. Iyo ko yitwa un hôpital ntuze national birumvikana ko c'est un hôpital spécialisé muri domaine kanaka. Rero nosaba nubundi ko mu gihe byo abikunda kandi baza yuko bikunda izi hôpitaux nationaux zoba ari des hôpitaux spécialisés. Nka hôpital yo mu Kibumbu par exemple kera twumva yuko kubijanye n'igituntu ariyo abagwayi ariyo babajana nk'iyo umuntu akafata nk'iyo pathologie y'igituntu et toutes les autres maladies bactériologiques zikomakomeye nk'iyo ivyo bintu bimeze nk'uko byose bakaca babyoriana aho hantu mugafata iyindi hôpital ahacanye hariya nayo mukayiha secteur d'intervention iri spécialisé. Donc à ma service tout rencontre facilement comme structure sanitaire yose izo zikaba arizo zigira iyo statut d'hôpitaux nationaux. Hanyuma effectivement nkuko honorable Gikeke yarabivuze none nk'ubu nkayi Bujumbura turavye izi hôpitaux zisanzwe zihari uko zingana none zo zoca zitwiki. Donc jewe ico nico cyumviro numva noterera mubona byo kunda mucentegere muri reflexion yiwanyu kuko hôpital kwitwa national kandi kombure amikoro les moyens les techniques bafise les équipements ari za zindi dusanzwe tumenyereye za hôpital général donc isanzwe numva umenga aho hantu hoba guhinyanyura dans ce sens kugira ngo les hôpitaux provinciaux ziramutse zifise ibibazo zibe zifise naho zishobora kurefera abo dashobora gutreta. Peut-être byoca bisaba yuko
au niveau de l'organisation des hôpitaux oba noneho kwiyumvira ingene haba specialisation y'amahopito amwamwe nk'uku par exemple kira bari bayubatse avec l'idée que abantu baba refere mu bihugu byo hanze bato ubwo buryo bwoshobora gukora kubera ivyo bitaro byaba bifise abahinga byaba bifise n'ibikoresho vyisununuye par rapport y'ibindi bitaro nuko je ndakiyumvira hanyuma akandi kabazo nashaka rero kubaza cyanye ni nka consideration ou recommandation novuga murashaka kusanga hari kibazo cha collaboration hagati y'ama ministère sectoriel dans ce sens que ushobora gusanga hari ibintu bimwe bishobora kutagenda neza kubera haba gutererana ati birabanaka canke birabanaka mugabo waza kuraba ugasanga kumbure ni bibazo muba mushobora kuba muhurira ko muri ama ministère atandukanye. Je parle à partir d'un exemple concret. Hariho ikibazo novuga ni c'est un problème lié à l'assainissement et à l'hygiène d'emblée. Umuntu yovuga ko kibega mwebwe nk'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu me uravye ubuhinga bisaba ntibiri mu bushikiranganje wanyu biri mu bushikiranganje bundi. Pour être concret, j'ai maze iminsi mbona ngaha kuri Pont de République sur le boulevard Mwambutsa mwezi gisabo plutôt au niveau ya Pont de République hariya kuri Ntahangwa uravye hepfo uri kurava mu Kamenge uja muri ville urabona des eaux usées qui sont déversées dans la rivière. Ico ni kibazo ca hygiène, ni kibazo ca assainissement. Mugabo kandi ni kibazo kica gitusha directement obuha kuko niyijejwe les infrastructures iyo ntiri mu bushikiranganje bw'iwanyu. Mugabo amagara y'abantu ari mu bushikiranganje bw'iwanyu. Umuntu akibaza none nk'ivyo iyo biko biriswa muri ajya amazi agaca agenda muri Tanganyika regidezo igaciya kwega igaciya duha tukaja kuyakoresha mu ngo responsabilité canye ingorane vyoterwa nayo mazi zobazwa nde nkibaza nti ibintu nk'ivyo bishitse n'ukuri muze murakwakwanya muvugane vuba mutora inyishu y'ivyo bibazo kuko amagara y'abantu ni ikintu kiri très sensible. On ne devrait même pas résigner sur les moyens par rapport à pareille question. Nivyo nifuje kubashikiriza banyakubawa nk'intererano nako kabazo mugabo beaucoup plus nk'akagohe kugira ngo murabe icokogwa no fisque pour ce cas précis là kugira ngo kumbure ntizohave tuja kuyora amazi twamaze gusesa kuko amagara muravyumva namwe murakoze. Murakoze unaduhe ijambo Honorable Martin. Murakoze nyaniteka kuri kano kanya muduhaye dukengurukire Cour des comptes yakoze nk'umufundi wa Assemblée nationale yadokoreye igikogwa kandi no muri executive muri ministère bakabona yuko byari nkenegwa bica byumvikana yuko abo mwatumye nyeniteka bakoze igikorwa ciza yaki kuri ivyo yavuze umushikiranganje nibaza yuko twobishigikira bivanye kujya kuntu ariko baravyubaka kandi nano kundi twobigenza kuko bakurikije ijya redécoupage yabaye la loi izogenga ukuntu intara amakomine ukuntu bimeze byatiza kuba avec le 1er juillet ni hirya yejo c'est possible ibizo byamaze gutangura rero dusigaje imisi ibaye myinshi sinzi kwishikindwi no kuvuga yuko boca bo kujya kuntu ariko barabitegura kuvyubaka niko boca bibana kuko Cour des comptes yo yakoze akazi kayo yari kwiratesta yuko uko amategeko yarahari yakurikijwe mugabo igera nouvelle loi igenga ama province amakomine no gushaka ku mitumba
adusaba yuko tuyadapta kuri vyose. Ico nibaza yuko baca biyajusta bakabibandanya. Icya kabiri yavuze ko ariko barabitunganya cyo bukita les hôpitaux nationaux kuja kuntu bagenda barabivuga mu gifundi. Ariko nkuko ari umugenzanje yabivuze hariho des inquiétudes zimwe ugenda mu bitaro bisa nibikomeye cyane. Haro twagiye mu ngahi Bujumbura ibitaro bisa nibikomeye cyane. Ugasanga winjiye mu urgence umwango bawugaza akagozi nta niseriri hari ibyo byarapasutse. Usanga isuku ryaho rirateye agahinda kuburyo nk'umunyamahanga hashitse ushaka bibaza ati no byagenze gute hano hantu kandi yari bitaro byo ku rwego hejuru. Nashaka mbaze mbega hôpital kanaka yagiye ku rugero kanaka ntisubire ku remplisa les critères mwe mwafixije kujya bamanura amagarade y'amorganisation te ahantu hugikwije ivyangombwa aho ntibyoshika ntimubitegekanya yuko ushaka kubimanura bagasubira ku rugo rugero mwari byatiza kuba biriko ayo makritère bamaze kuyakwiza kuko hari aho ushika bakayita ko ari bitaro nkuko mwari kumabivuga by'ama province igihe mwafata nk'ibitaro byo ku ma province aya mashasha tubyise hôpital provincial none byo biri hariya ku ma peripherie ugasanga nibyo byiza gusumba bica bigenda gute nibyo nashaka numve kugira ntihazobeho de confusion ntiduhe igarade ibitaro itamerita iyindi nayo tuyimanure kubera bivanye na nkumbure naho yobiri kandi ayo yabimerita nkumbure au niveau de l'administration turabona yuko hari ico kintu cokogwa. Ica gatatu ndace nco mpereza ko nikijanye n'ivyo bitaro nyere mission primordiale ya mbere no kuvura. Ibijanye rero kuvura umuntu avugwa n'umuti. Mbega situation y'umuti cyane hari ahantu hose ugiye meme dans mon village iri ku mupaka w'imetero majana binva muri Tanzania mvuye Bujumbura ngira birometero majana 252 le petit village rafise usanga hari du pharmacie dutatu. Twebwe twagira des inquiétudes kuko naho ngaha bikomeye usanga byagoranye kugira des inspections. Mbega aho handi kujya muti batandaza hirya no hino ngo si tuzohava dusanga bisigaye byitwa ko ari ishano kw'abarundi ahantu hose uciye muri kino gihugu bakubwira ko umuntu bamuhayishana abantu bamuhayishana. Ubwo sije duzosaka tuza turamiragura gusanga byamaze kutumerera nabi bigaca riba ishano murindi. Je ngaho ndakeneye nayinke twari dukwiye kumva la gestion ico kita ko cyo dokiza mugazo usanga cyamaze kutwica ukuntu mu bushikiranga muko babitunganya kubitanga ibitaro byitunganije neza cyane guhera kuri ya ma poste de soins mu ma village yari ku makoline ku mitumba hamwe ataraboneka nibaza bajye bamaze kuba former igakora byofasha cyane kugira habe amélioration de la gestion ya secteur de la santé mu gihugu ciwacu cyane yuko mu mbono kazoza 2040 twategerezwa tufise ibitaro bitandatu kabuhariwe bituma tudashobora kugenda kuza kwivuza hanze ahubwo ibihugu bidukikuje bikaza kwivuza iwacu kandi ari ivyigwa vyerekanye yuko Burundi uko bungana n'ukuntu bwubatse tubugira un hub yotuma icyo bitaro tourisme medical ishobora kwa mu gihugu ciwacu ni gihugu gito mwagikikujwe n'ibihugu binini byo dufasha cyane na ya madovize tunavuga kuya tuyatwara mu Buhinde yakaza ngahi iwacu. Murakoze nyene. Mu bisanzwe duhere kuri critère kugira ngo dushobore gufixa le niveau
d'un hôpital, en fait, le critère de fatirako ni la capacité, le plateau des soins. Gushika kuri niveau de district twamaze birumvikana district ica yitwa hôpital communautaire ni référence, ni première référence. Hôpital de district ni deuxième référence. Ni kuvuga ananiwe muri hôpital communautaire arefera muri district sanitaire. Kubera plateau technique ya hôpital communautaire ari ntoyi. Plateau technique ya hôpital de district ni un peu amélioré. Uravye ama structure ama centre de santé y'encadre et les hôpitaux communautaires. Niveau ikurikira rero kuri plateau de soins ni hôpital de troisième référence. Gushika ubu mu Burundi yariyo ya nyuma ariyo hôpital national. Muri jargo y'iwacu nuko byari bimeze. L'hôpital national en fait y a joué le rôle de référence de troisième niveau. Iwacu mu Burundi yariyo ya nyuma kuko ata bitaro twari dufise bya niveau supérieur yo twokwita nka regionale canke internationale. Bimwe twahora twubaka hôpital kira twifuza. Rero tufashe rero critère comme plateau technique ntitwokwirirwa turavuga ngo hôpital provincial. Twohava dusanga twubatse ibitaro kumbure dukurikije la région, ari naco cyatugoye kuri Bururi, kuri Ngozi no kuri n'izindi hôpitaux zitwa des hôpitaux régionaux, kandi ugasanga ntibazirefera ko comme tel au niveau de la région. Twebwe rero twabona yuko les 5 provinces zoba la troisième niveau de référence. Hôpital yo ku ntara yoba un hôpital de troisième référence, urumva ikirefera ko amakomine yose ari muri yo ntara yagutse. Twebwe rero twari twiyumviriye uko twabipanze, twabona yuko yo ciba les hôpitaux de province zoba en fait les hôpitaux nationaux kuko zizoba ari hôpitaux de troisième référence, tukaba twagarukira ngaho. Kandi turavye le plateau technique zoca zingana, ico ngira ngo turaza kukigaruka ko hanyuma. Les hôpitaux spécialisés, twebwe muri jargon ya santé, hôpital spécialisé ni bitaro bikora une catégorie de soins nka sanatorium de Kibumbu par exemple yari hôpital spécialisé kuko niyo yavura abantu bose b'igituntu cananiranye. Centre neuropsychiatrique ni hôpital spécialisé kuko ivura indwara zo mu mutwe, donc il est spécialisé muri iyo domaine runaka. Pour nous spécialisé ni muri domaine runaka. Turafise mu Burundi rero twari dufise sanatorium de Kibumbu, tukagira CNRKR, donc Centre National de Référence en Kinésithérapie, iri muri CHU, ifatanye na CHU. Hanyuma tukagira no kwa Rojanti, Centre neuropsychiatrique, iri spécialisé mu ngwara zo mu mutwe. Twebwe spécialisation tuyumva muri iyo sens, yi spécializa mu ngwara kanaka. Twariko rero mu byo twariko turubaka muri iyi minsi, turafise un autre hôpital spécialisé turiko turubaka. Twatanguye kuko les études de faisabilité zigira zihere. Centre national de référence en cancérologie, iyo twayumviriye ko yoje hagati na hagati mu gihugu, ikaba ibitaro vy'akarorero bishobora no kwakira référence y'ibindi bihugu.
ivyo bitaro rero navyo nyine tubona ko ari un hôpital spécialisé en cancer. Nuko rero twebwe twari twiyumvira les hôpitaux spécialisés kubera ari muri domaine kanaka. Iyo hôpital le Centre national de référence en cancérologie bizoba ari bitaro by'iterambere bizotuma tutaja kurondera ubuvuzi bw'ingwara ya kanseri mu bihugu byo hanze. Murazi nk'akarorero dufatiye nka Semseka, ibitaro bivura kanseri mu Kinindo birashobora kuvura abantu bigafufahaza, ariko hari ahantu bidashika. Ugasanga umurwayi yavuwe kuri Semseka yaronse chimiothérapie, ariko kubera hariho ubundi buhinga ataronka, kenshi usanga agira mitende mugabo ugasanga mu nyuma bigenze nabi. Rero twari twifuje yuko Uburundi bwogira un centre national de référence en cancérologie avec tout le paquet complet de traitement de cancer. Rero ivyigwa bigeze kure, tongo twararironse ni Gitega hari Izege, province yaraturondereye aho twimurira imiryango mike ihaba, indemnisation yari yateguwe muri budget de l'État. Hanyuma entreprise igira les études de faisabilité nayo nyene iri kwirarangiza ibikorwa. Muri iyo rero hôpital ya traitement de cancer hazoba hariho un service spécialisé ya radiothérapie. Ni kuvuga babandi baronka chimiothérapie muri aya mahopito y'Ibujumbura yandi, kugira ngo aheze neza kwica iyo migera azoca agenda muri iyo Centre national de référence en cancérologie kugira ronke radiothérapie. Iki kintu rero tumaze imyaka ibiri tuciga n'ababijejwe au niveau international. Iyo service ntupfa kuyishiraho, itegezo gukontorogwa na Agence internationale de l'énergie atomique, kuko ikoresha ubuhinga burimwo ubumara, itegezo gukontorogwa ku isi. Baraje rero kuturaba, ils sont basés à Vienne, baraje kuturaba, nibo badukoreye na budget, baradukorera na plan, na projet de construction, baramaze kuza akatari gake. Ni kuvuga ivyo bitaro tutangiye kuvyubaka, nabo bazoca bubaka iyo centre de radiothérapie, kuko nibo bateza kuyubaka kugira ngo babe sûr ko atakintu kizohava conona l'environnement canke ngo kitandukire abandi bagwayi. Nivyo rero tubona ko ari hôpital spécialisé kandi izoba ari de référence internationale, niko tuyifuza kugira ngo natwe tuje muri vision. Ivyigwa byaratanguye birahera muri iyi minsi, kandi muri budget exercice 25-26 twarashizemwo amafaranga yuko uzoca dutangura kubaka, mu kurindira yuko dushobora kuronka n'abandi bantu bashobora kudufasha bagashiramwo imitahe gutyo. Rero reflex izobandanya ngene tuzobikategoriza twebwe nuko twavyumvira. Les hôpitaux provinciaux zizoba ari des hôpitaux de référence, de troisième référence. Umva chaque province izoba ifise iyayo. Tuvuge nka Bujumbura yagutse, twofata nka Prince Regis. Hanyuma hôpital militaire yoyo nayo nyene ubu ni hôpital national, ariko iri kwirafata intambwe y'ibitaro vya mpuzamahanga. Yo bandanya yispecializa muri ivyo bintu, nko muri iyi minsi iri muri chirurgie cardiovasculaire et thoracique. Izoshibandanya ihinyanyure ku buryo umuntu azoba akeneye chirurgie cardiovasculaire azocaja muri hôpital militaire. Tumaze iminsi tuvura, hariho des missions zimaze iminsi kuva mu kwezi kwa gatatu, abahinga bo mu Budage baza kudufasha, kandi bariko barekipa un département pour la chirurgie cardiothoracique et vasculaire. Ni kuvuga iyo rero iri kwiragira intambwe regionale. Regionale ni kuvuga y'akarere. Hanyuma rw'akarere nayo nyene ni hôpital national, mugabo pour le moment yari spécialisé muri enseignement et recherche. Ngira ngo kugira plusieurs hôpitaux nationaux ntaco vyica, kuko c'est le paquet de soins.
nuko tuvyiyumvira. Hanyuma kubijanye n'uburyo rero ntidushaka yuko les hôpitaux nationaux ziba des hôpitaux kwizina, ahubwo bizoba ari ibitaro bikwije la norme y'ukuba ibitaro national nk'uko tubisabwa na EAC, kuko ivyo bitaro uko ari bitandatu national bizotegeza kwakira les stagiaires des facultés de médecine, kuko ni recommandation de l'EAC ko duteza kwagura ahantu abanyeshure biga medicine bakorera stage. Kuri ico ngira ngo twoba turagifata uko bavuze ari batatu kuri ico kijanye na niveau, na mwebwe nyene iteka nuko tubona ko dushaka kuvyorganiza. Les hôpitaux spécialisés ni par rapport à un soin spécial. nganje ariko aho nyene hariho ayandi mahopito nka za Prince Regent, za Prince Wirwa Gasore, none zo zija mu ruhe rwego, muhe kategori Chaziguma mu rwego rwa hôpitaux nationaux, donc les hôpitaux de 3e référence. Kubera Bujumbura ari nini, si vyiza ko tugira un seul hôpital national. Ni vyiza ko tugira beaucoup d'hôpitaux nationaux zishobora kwakira nka hôpital Prince Regent Charles na clinique zogumana iyo kategori des hôpitaux nationaux. Hôpital Militaire yo na kwa Karede twamaze kumva ivyayo. Hanyuma kubera par rapport au plateau technique nashaka ndabamenyeshe yuko ubu muri budget de l'État 2025-2026 harimwo budget pour les études de faisabilité kugira ngo twameliore les infrastructures des hôpitaux provinciaux, izo twita les hôpitaux nationaux, les hôpitaux de 3e référence. Hanyuma même les équipements zikazogira équipement zimwe. Nk'ubu atakiduciriyemo, il y a nous attendons une livraison y'amascanner ashika nk'atanu qui seront installés dans les hôpitaux de Makamba, Cankuzo et Ngozi na Gitega avec la coopération coréenne. Baratwemereye bazoza kuvisita muri iyi minsi kugira barabe aho bazokwinstara izo équipement. Hanyuma muri ivyo bitaro bizoronka scanner harimo zibiri zizoronka IRM. Nukuvuga twamaze kuduza izo hôpitaux kuri niveau ya yindi ya hôpital militaire na natwe turashoboye Ngozi y'Ikaruzi. Nazo nyene nizo IRM zibiri barazitwemereye, turi en contact bari mu kuza kuraba aho bazozinstara. Bavuze ko vyihuta kuko mengo biri muri exercice budgetaire yabo. Turizeye yuko mu misiza izo hôpitaux dushaka kugira nationaux tuzokwameliora les infrastructures, twongere twameliore les équipements. Nuko twobona ibintu dans le sens de la vision. Ubu unye dushaka kugira ibitaro de la vision nka kurya twihaye vision y'u Burundi ya 2040 2060. Ico ni kibazo rero kijanye na nama infrastructure. Ku kibazo kijanye na nashaka ndabamenyesha yuko les plans types pour les hôpitaux de district, je n'avais ko tuzifise, ni kuvuga les plans types pour les hôpitaux nationaux. Baje kutugira étude de faisabilité muri Makamba, Cankuzo na Ngozi tuzoba tuzifise mu kwezi k'umunani tuzoba tuzifise hama dushobore kurondera la mise en œuvre. Hanyuma harakanura nibagiye kuri hôpital spécialisé tugira twubake un hôpital spécialisé en orthopédie. Hôpital izovura abana bo kuva ku myaka ubusa kuva bakivutse gushika ku myaka 18.
hariho une organisation internationale imaze kuvyubaka mu bihugu 8, twebwe tuzaba tugize igihugu c'9, bazotwubakira iyo hôpital spécialisé en orthopédie, bagorora abana babage neza kandi bakora ibintu biteye igomwe cyane. Le dossier twarayitanze, rapport de mission, rapport de pourparlers avec une organisation yitwa Cure Internationale. Le dossier a été transmis cette semaine pour programmation au Conseil des ministres kugira ngo gouvernement itange itongo ahazokubakwa ivyo bitaro. Ni ivyo rero tubona ko ari spécialisation twovuga. Ibindi ivyo byo ni bizoba bikora tous les paquets byitwe troisième référence ou hôpitaux nationaux. Kira izohabwa inguvu kugira ngo ibe ni référence internationale by'ukuri. Cyo kimwe na hôpital militaire tuzobandanye tuyiha inguvu, bijya bitaro bibiri biduge kuri niveau international. Hanyuma sinzi ko noca mbandanya kuri ibi bibazo bari babajije. Honorable Gwasa yari yabajije ati none ati bisigura yuko turavye ingorane zagaragaye muri audit, bisigura yuko inspection générale de la santé ikwiye guhabwa inguvu. Nivyo ivyo twarabibonye, bahora bakora aho bumvise ikibazo niho bahora baja, ariko tumaze kubona irya audit ukuntu imeze byaciye bidutuma twiyumvira ku restructure na inspection générale de l'État muri paquet de service. Igihe tuzokora sur le niveau central, le décret sur le niveau central, tuzoca tubihinyanyura neza, tuyiha inguvu avec la description claire de leur paquet de service. Ikindi kibazo yabajije ni kijanye n'ingorane zijanye n'ibikorwa tutezo gukorana n'ayandi ma département ministériel. Nivyo nk'ikibazo cyakorera burya ntikihava kubera ingorane za aménagement za assainissement muri mairie, ariko tubifashijwemo n'urwego rw'igihugu bujejwe sécurité, Conseil national de sécurité. Hariho recommandation dufise yuko bitarenza amezi makeyi kiya kibazo kiteza kuba cyavuye mu nzira. Ivyo biri muri recommandation baduhaye tariki 8 z'ukwezi kwa gatanu muri iyi minsi kugira ngo turandurane n'imizi ikiza cyakorera, kuko ahanini mu gisagara cya Bujumbura biva kuri problème d'assainissement. Usanga amakanivo by'ukuri yakira umwanda wo mu mamenage bigaca bija muri Tanganyika, kandi byateza kubanza guca ku buterere muri traitement des eaux. Iki rero tukiriko kuko turafise vraiment une recommandation formelle yuko cova mu nzira. Qui est responsable ni twese ni leta yose. Nico gituma tuteza kugikorera hamwe kugira ngo korera ihagarare, ahandi ho byaratunaniye guhagarika korera. Kuva twovuga yuko epidemie imaze imyaka 3 yikurikiranye. Sinzi ko mubi dukundiye twoca dutandukira kuri kibazo Honorable Martin yabajije kijanye na la gestion yabajije ati none ni mwazimanura amagrade mukasanga murazisubije inyuma haruhande hari ibitaro bisumvya igrade, ivyo bitaro muzaba mumanuye, ariko nibaza yuko inyishu yamaze kuboneka kuri ico kibazo. Ikibazo kijanye na gestion de pharmacie, ndanezerewe cyane kuko umushinga amateka akigarukanye. Ni kibazo cy'inkuramutima, burya tumaze kubonamo ingorane nyinshi mu ma pharmacie, ni menshi cyane nkuko nigeze kubivuga. Hariho ayadakurikije amategeko nayo twovuga yuko atanga uburozi kubera tutaba tumubona neza niyo bakura imiti. Iyo tugiye muri inspection hari ama pharmacie twabonye by'ukuri
ko adandaza imiti utabona neza iyo yavuye kubera ata traçabilité mu bijanye n'amafacture twabonye. Rero turafise icegeranyo c'amafarmasi ategerezwa kugarwa arenga 2,200. Raporo twarayitanze bariko barayiga muri la plus haute autorité, twayitanze chez la plus haute autorité, présidence iriko iraciga mu minsi iza, tuzozisohora umuntu wese yibone, hanyuma administration idufashe tuzugare kugira ngo hagume amafarmasi dushobora guherekeza akazovamwo ikintu. 2,700 ziteza kugara, ivyo ni ngombwa. Hanyuma dufise n'izindi 4,300 privé, turaba ko twogwaza tugaherekeza tukaraba yuko zizova mu kintu. Ubundi mu mategeko twateza kuba dufise amafarmasi atarenga 1,400, kuko murazi yuko ibitaro vyose, ivuriro ryose rifise farmasi. Aya ubufarmasi buto buto igihugu ntikiyakeneye, kuko tumaze gutunganya neza amasantre de santé n'amahopito byose biba imiti iraboneka, ku buryo tudakeneye utudundi dufarmasi duto duto tumeze nk'utuza kugora organisation du système pharmaceutique. Muzodufasha nk'abajejwe ubuzima bw'abene gihugu, ntawo tuzoba turiko turahohotera, ahubwo tuzoba dushaka kugira ngo dushire ku murongo urugwego rw'amagara y'abantu, dukingire abene gihugu. Abantu baragishana nkuko mwabivuze, baragwara bakavuga ngo bariyishano kandi bariye paracetamol yabitswe nabi canke yaboze atawuzi iyo yavuye. Nivyo rero turiko turashaka kunagura ubwo rwego rw'imiti mu Burundi, kandi nta nkeka turizigiye yuko muzobidufasha, muzodushigikira.